Ndabaramukije mbaha kaze kuri aya makuru yo kuri uno munsi igenekerezo rya 16 ndamukiza 2026 umwe wese utwumviriza ngaha kuri no mbonesha kure isi TV ndamuhaye kaze ndanamuteye iteka hayo tugiye kugaruka ko hashimikiye ku ngingo nkuru zikurikira. Agakuru keza Colonel Moise arakaza bataziranyeganyega yaraye asohotse ibohero rikuru rya Bururi. Akandi gakuru keza wa mwigeme Elsa Mutoni nawe yaraye arekuwe nyuma yo guhagarikwa mu buryo busa no kunyuruzwa kuwa gatandatu agatwarwa n'abakozi b'iperereza muri documentation mu nyuma akajanwa ijoro mu gasho ka BCR. Yaraye arekuwe muri iri joro ryakeye. Amakuru dufise havuga ko atasubijwe telefoni yiwe. Turababwira idonido muri aya makuru nimuje kure. Umwe wese hategerezwa gufyonda sabone amakuru dushize ko akaca abona notification ko dushize ko bishasha. Colonel Moise harakaza bataziranyeganyega yasohotse ibohero rikuru rya Bururi. Yari yahagaritswe mu kwezi k'umunani kwa 2025 yagirizwa urudandaza rwa magendo rw'ibitoro. Ubu yaramaze amezi 8 mu ibohero. Moise arakaza bataziranyeganyega azwi mu mabi yakoze arongoye igipolisi mu makomine atari make y'u Burundi: Matana, Bururi, Mugamba, Kabezi, Rumonge, Kabarore, Bweru n'ahandi. Aho yaciye hose yaranzwe no kwica abanyamahanga, kubaboreza igufa, kubapfungira ubusa, kubaka ibiturire n'ibindi. Aho yaciye hose yavuga ko ashigikiwe n'abo hejuru na cane Perezida Ndayishimiye. Ipfungwa ryiwe ryari ryaratangaje benshi kuko yari indakorwa ko mu gihe abandi bahora birukanwa mu gipolisi nyuma y'amezi 6 bapfunzwe, we gushika ubu nta ngingo imukura yigeze ishirwa ahabona. Birashoboka rwose ko vuba hazoba yasubiriye gutoteza abarundi narirya himirije amatora yo mu mwaka uza wa 2027. Nayo akandi gakuru keza Elsa Mutoni yaraye arekuwe inyuma yo guhagarikwa mu buryo busa no kunyuruzwa kwa gatandatu igenekerezo rya 11 ndamukiza 2026 agatwarwa n'abakozi b'iperereza muri documentation mu nyuma akajanwa ijoro mu gasho ka BCR. Wa mwigeme Elsa Mutoni yaraye arekuwe muri iri joro ryakeye. Abamutabarije mwese, abamushigikiye mwese mwarakoze. Twama twibuka uwundi mwigeme hangana nk'uyu Corine Nizigama yanyurujwe n'iperereza muri 2024 kugeza ubu atarigera asubira kuboneka. Wawe hatwawe n'iperereza ry'u Burundi ukabona aratashe amarembe ushima Imana. Amakuru yacu tuyabandanyirize kuri iyi nkuru idushikira ko akakanya abarundi benshi baba na Kivare baba bagiye gutahukanwa ku bwinshi. Hagati yo gutaha ku bushake n'ibivugwa ko ari ku nguvu. Abategetsi ba Uganda hamwe n'ishirahamwe mpuzamakungu rishinzwe impunzi HCR baratanguje isekeza ryo guhamagarira impunzi z'abarundi gutahuka ziva mu ikambi ya Nakivale. Iyi ntumbero yarerekanywe nk'igikorwa cyo guhungura impunzi ku bushake ije mu gihe igitigiri biyandikisha gutaha kigenda kigabanuka, kandi impunzi zikaba zigaragaza amakenga ku bijanye n'umutekano mu Burundi narirya henda kuba amatora muri 2027
kandi batizeye neza umutekano uzoba uyarimo. Ivyo bisa n'ibiri mu karere cane cane muri Tanzania, aho impunzi z'abarundi zivuga ko hariho ibikorwa byo kuzitahukana ku nguvu. Kubw'abateguye ico gikorwa gishimikiye ku ciyumviro c'uko umutekano mu Burundi wifashe neza, ariko bamwe mu mpunzi ntibavyemera, bakavuga ko hariho ingorane zishobora kubashikira baramutse batahutse. Mu mpera z'indwi iheze harabaye inama yahuje HCR, ibiro vy'umushikiranganji wa mbere wa Uganda binajejwe impunzi hamwe n'abaserukira impunzi z'abarundi. Ivyavuzwe vyerekeye uburyo bwo gushira mu ngiro umugambi wiswe gutaha ku bushake mu mutekano, kandi vyumvikanywe ko nta n'umwe mu baserukira leta y'u Burundi yitavye iyo nama. Mu vyaganiriweho cane cane harimwo ikibazo c'amashirahamwe abona abiri: igabanuka ry'ibitigiri vy'impunzi ziyandikisha ku bushake ngo zitahuke kuva mu ntango z'umwaka wa 2026. Impunzi zo zashize imbere amakenga zifise ku bijanye n'umutekano mu Burundi. Hari abemeza ko abahungutse bagize ingorane, bamwe bakanyuruzwa inyuma yo gutahuka, bigatuma haba umwikeko mw'ikambi. Haranatomowe n'ikibazo c'umuntu umwe cashikirijwe n'abaserukira impunzi. Uwitwa Fani yahora aba mu gace kitwa Niyubuja mw'ikambi ya Nakivale iri mu bumanuko bushira uburengero bwa Uganda. Akaba ngo yarabuzwe irengero inyuma gato yo gutahuka. Nta makuru yigenga yabonetse yemeza ivyo vyashikirijwe. Ibi vyose bituma impunzi zitinya gutahuka, naho dukunda igihugu cacu kandi twifuza kuva muri ubu buzima bugoye bwo mw'ikambi, niko abaserukira impunzi bavuze. Ku ruhande rwabo HCR n'indongozi za Uganda bashimangiye ko hakenewe kwihutisha gutahuka. Bavuze kandi ingorane zijanye n'uburyo bwo kuronsa imfashanyo impunzi. Igihugu canyu kirabakeneye kandi amahoro n'umutekano birahari, niko abari muri iyo nama babwiwe n'abayiteguye, nk'uko vyashikirijwe n'abayitavye. Hazobaho umurwi witwa Go and See, genda hurabe, ugizwe n'impunzi zizoja mu Burundi guhura n'abategetsi n'abahungutse, hanyuma usubire gutanga icegeranyo ku bandi mw'ikambi. Ariko ico gikorwa gituma haba impungenge mu mpunzi. Bamwe batinya ko ivyavuye muri ico gikorwa bishobora guhindurwa canke kugenzurwa. HCR iragerageza guhumuriza, ivuga ko atagutahuka ku nguvu bitegekanijwe. Turazi ibiriko biraba muri Tanzania kuri bene wanyu, aho ntituzokoresha ubwo buryo, ariko tuzokora ibishoboka byose kugira dutume abashaka gutaha biyongera muri 2026, niko userukira HCR Inakivale yavuze. Izo ntumwa zarimwo kandi userukira ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya muri Uganda, hakaba yamenyesheje ko iryo shirahamwe ryiteguriye gushigikira mu vy'amafaranga umugambi wo gutahuka wumvikanywe ko. Ikambi ya Nakivale irimwo impunzi zirenga 150,000 ziva mu bihugu bitandukanye. Abarundi barenga 33,000 nibo bariko barakorwako cane n'uwo mugambi mushasha wo gutahuka. Muri Tanzania, igihugu kibanyi, impunzi z'abarundi zirenga 100,000 ziri mu makambi ya Nduta na Nyarugurusu, zirahanzwe n'ibikorwa byo guhungurwa ku nguvu. Ivyo abavyiboneye hamwe n'amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu bavuga ko
ari ukurenga ku mategeko mpuzamakungu agenga uburenganzira bwa muntu. Mu ntango byari bitegekanijwe ko ayo makambi hazokugarwa mu mpera za ntwarante no mu mpera za ruheshi uwo mwaka, ariko harongewe ko ukwezi kumwe. Naho biruko amakuru atandukanye avuga ko ihohoterwa rikibandanya, harimwo gusitura amazu n'ibitaro no kunyuruza abantu no gufungwa bidakurikije amategeko. Mu yandi makuru, mu Ruyigi umucamanza umwe mu masentare y'intango yo mu mazone biragoye ko yubahiriza amategeko, mu gihe kuri uyu wa 13 Ndamukiza hashizwe ahabona abagiye kuramutswa amasentare y'intango y'igihugu n'amaparike. Bamwe mu bene gihugu baracibaza ku ngingo yo gushiraho umucamanza umwe. Bamwe bati umucamanza umwe biragoye ko yubahiriza amategeko, kuko mu batunganirizwa wamaze kumushaya ko yotsindwa impaga. Abandi bati baraza bitonze, kuko uzokwimonogoza mu kurya ibiturire no kugoramika amategeko azohasigara. Twarahavuye rero twitura bamwe mu bakuriye sentare y'intango muri sentare y'igihugu. Abo nabo batumenyesheje ko abahagaritswe umutima n'umucamanza umwe Rudende Rwanege borema, kuko bazogumana uburenganzira bwo kunguruza imanza zabo. Uwo mucamanza hazokwakira imanza nyinshi kandi yimonogoje mu gukora ibinyuranye n'amategeko ahagarariye, bizorangira nawe akurikiranywe n'urwego rumujejwe. Ayo masoko habona ko abagenwe nk'umucamanza umwe Rudende Rwanege bo vyitwaramwo neza, bakavavanura no kurya ibiturire, mbere n'ingendo ya kamwana wa mama bakayirekura. Amakuru yacu tuyapfundikirire kuri iyi nkuru y'Igisagara. Umunyagihugu yafatanywe uducupa 672 tw'imitobe ivuye muri Tanzania mu buryo butemewe n'amategeko. Vyabaye mu ijoro ryo kuwa 9 Ndamukiza 2026, aho igipolisi cegukira inyamiramabi z'intara ya Buhumuza muri komine Gisagara ku mutumba wa Mishiha cafashe umuntu yari havanye imitobe yo mu bwoko bwa Furusana, Inaji na Orange hayikuye muri Tanzania, yinjijwe mu gihugu mu buryo butemewe n'amategeko. Nk'uko bigaragara mu cegeranyo c'igipolisi, hafashwe amakarato arimwo uducupa 672. Ivyo bidandazwa hamwe na moto yakoreshejwe mu kubizana vyaciye bishikirizwa ikigo kijejwe kwegeranya amakori OBR. Uwo yafashwe yagirizwa icaha co guhungabanya ikora neza ry'ubutunzi bw'igihugu, nk'uko vyamenyeshejwe. Abajejwe intwaro ku mutumba wa Mishiha basaba abakora urudandaza rwose kubikora mu nzira zemewe n'amategeko, kuko kubirenga ari ukwikwegera ingorane no kwisubiza inyuma. Ndabashimiye inshuti babanyi twabanye muri amakuru yaragezwe ko. Amakuru yacu nagasaga, ndabipfuriza kubandanya muranirwa n'ivyo muriko murategura vyose. Imana ihezagire umwe wese wafyonze sabone. Nawe utarafyonda ko hakaniko karyo huronse kugira ufyonde sabone. Amakuru kumwe n'ibiganiro duteguye uce ubona notification ko dushize ko bishasha.